GM Films, Godos Films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Hano uracengete none nkaho wamenye gute none nohebegwa gute ereka aho twumworo turi niho n'umutima wiwuterera nkiriwe ndacakura nje hano kurondera umukunzi wanje Kaline niwe tugiye kubakana malgré ivyo nabonye vyose n'amaso yanje byukuri Kaline ndamukunda cyane kandi ni wategerezwa kuba nyina w'abana banje hamisho ndagusaba n'ikimwe reka kwivanga mu rukundo rwacu nizere ko ntahura era kwivanga mu rukundo rwacu bro ndakubaza ikibazo wibaza ko ari giki cyatumye acagura jewe kandi uhari bro genda ubanze ukore urondera amafaranga hama ubone gukunda abakobwa beza nka bakarina nabi wacu bandi ufite amafaranga ahubwo ndaguhanura nunyaragase umvireho utarakubitwa gusa ndibutse ikintu kimwe by the way igihe twari mu ndege urantiye agatisho ngo nihanagure nawe reka ndakaguhe wihanagura amarira Dina. Oui. One. Dina, akira ndaguha amahera yo kuriha inzu. Urabona kano kanoti kamwe? Urakabona neza? Aka kariha inzu amezi 3. Narasirimo. Jeze ngwita swatasha. Ahubwo rero mveza ndakubwira ikindi kintu. Witegure ugira utangure kumfasha gutegura urubanza. Ashangira ngire leta civile. Hey! Arahiye koko.
ariko rero we nturonka ingene uvunja amafaranga yame ndagwawe namaze kuvunja sivyo Karine, ndabona aranezerewe kubw'amafaranga warose, ariko wibuke ko ari umuntu wahemukiye kandi nene arakwihanije kuva kera. None nkubaza nk'uburibwe wateye Davi, si hamwe bavuga ngo umuryango abumwe agatukisha umuryango. Ntibaza ko ubunyamaswa wamugiriye bugiye guhinduka umwambaro w'igitutsi ku bandi bigeme. Arrête. Umviriza nkubwire sha, kuba warampaye indaro ntibice bisobanura ko umuhanuzi wanje ikindi nturi umuvyeyi wanje. Aka kazu kawe gashisha kanuka niko gatuma nduga ku mutwe. Nakwihoreye ushabaza kwandika ijuju ivyanje, reka kuvyitamwo nk'isazi hidumba mu mata. Urubanza rwanje rero udashaka kumfasha abandi bazobikora. Akazu gashisha, akazu kanuka. Kari, kumbuhimba nabi nkuko. Ntutagataratara ng'intaro zasheshe. Nyamuburi kimuhanura, niwe nyamuburi kimuhamba. Icara unyere tuvugana. Mugenzi, sinogufatira ingingo urakuze, ariko iga kwimvuga kuri kubw'umutekano wawe n'uw'abandi. Davi yahatswe gufa kuvy'ukuri urya muhungu aragukunda. Uri nk'indirimbo mu kanwa kiwe. Ndagusavye gerageza ntuhushe amahirwe, hanyuma ngo uzohavure wicuza. Dina, babarira kubw'amajambo mabi nakubwiye natwawe n'agashavu. Gusa nije nabaye barukwege mu gukunda abahungu babiri. Navuga ati reka mvomere zose ntaho uzokwama kare. William arankunda kandi nanje ndamukunda. Uranzi jewe guzanje nabeje bafise amahera. Ndabona Davi afise duki n'utwo afise adutanga nabi. Reka shangumane na William ndabe ko yombera igitutu no kwinyegeza mu buno bukene. Urazi ko je nahize n'ifaranga kunzi urondera gushika no mu kutsima. Ushaka igitutu hamuri ya muhungu nawe anyagije n'imvura y'urukundo. Ntubona ko akwiye akazuba kugira ngo asusuruke? Dina, wenyemerera ukamerekeza kwa Davi. Umwanya batarabaza n'icyo kunwa, reka mbe ndabashimira. By'ukuri ndabashimiye cyane vy'imvamutima. Karine, sinigeze ncika intege. Nagumye nizera yuko umunsi uri izina izongarukanira urukundo rw'umutima wanje. Rero ndanezerewe gusubira kukubona, kandi wagize neza kwisubirako. Dina, God bless you. Amen. Wakoze cyane kumunzanira. Rero kaze muri sanze. Davi, ndabizi urashavuriye ku vyabaye, ariko narinje nk'umuganga ngo nkuzanire umuti ukuvura ico gikomere cawe ukazimanganya n'inkovu. Ndabizi urashaka kubaka, ariko pardon, je nawe ntidukwiranye. Yamara uwo mukobwa n'umukizwa nkawe, mwitegereze neza.
je ndabona mukundanye ariho vyoba vyiza kuko mukeneye kuvuga mu ndimi mwohuza canke mugasoma muri Matayo no mu vyakozwe n'intumwa haleluya zikagwira. Rero umugambi wari ufise ukomezanye na Dina kuko jewe hano mbone ngaha bientôt nja muri Australia iwabo amafaranga. Dafi mbabarira. Nukuri sinarinzi ko iki kintu aricyo cyatumye Karina nzana ngaha. Kuko asa nuje gutandika ikiguma cawe. Ibyo avuga ntibishoboka. Ntego gutwi ni waba wumva. Je ndakuze. Ariko sinagutumye kundonderera umugabo. Erega nanje ndafise uburenganzira bwo gukunda. Nkazubana n'uwo nshaka. Aka gasuzuguro kawe kararenze. Kaline, ko atakintu na kimwe wamburanye. Nagerageje uburyo bwose bushoboka kukubera umwana mwiza. Kubera ko ubonye yuko iyo ariyo mpemba wompa guhitana inkota yakumuriro ugasogota mu mutima nkasigara ndagaragurika nawe uri kuri jandajandinye. Byari kugutwara iki? Kumbwiza ukuri hakiri kare yuko bidashoboka. Ntarirwa ndanasesagura.
sheje uzi ko natangaye ngiye mbona telefone ambwira ko amaze gushika kandi twavuganye yuko umunsi uzoza uzomanza kumbwira hama nkaza kugutegera nanjye ndaja ngaho ndi paratora ndabwira abagenzi banje ko umukunzi wanje vuba ari mukuza nditegura ndakoresha amashugwe ndakora ibikenewe byose kugira ngo nze kwakira n'iteka hama nawe ukazimbwira ngo wamaze gushika kuri ivyo bintu sinabikunze. Shit. I'm sorry. Nanza kubikubwira kubera nashaka ndakubwira aga surprise. Bro. Kandi cyemeza yuko ndagukunda. N'utu gift nakuzaniye. Ahubwo. Shit. Tuje muri chambre. Tubandanyirize ibiyago. Nongere ndabwira utu gift nakuzaniye. Na umaka gift wanzaniye. Seriously. Again? Witanti. Ego n'amahoro. Ndashima Imana nashitse amahoro. Ego. Ndaho nyene ndashima. What? Elisa? Tanti, Lisa agwaye kuva ryari? Yo. Ega ntivyoroshe. Imana imube hafi kabisa. Okay. Nashaka kumenya yoba gwari amajahe. Maga papi mshara. Dina. Namaho. Yego. Okay. Kosumye duke. Inkezi ubwo bireha. Ahubwo wowe kuri hano. Jewe mu bisanzwe nari nciye hano kugura agapapi mshara ariko bisanzwe ngiye kuraba umuntu agwaye. Oh. Sisa, sanze naza amafaranga adakwiye. Fasha ibisubizeyo umwikuranye na 5,000. Dina, reka ndakongerereze twari ibyo bategekanije. Murakoze cyane. Imana ibasubirizaho mukuye. Amen. Sawa rero ugira umunsi mwiza. Twese.
oya banza umbwire kuze uri no kuva ryari? Lisa, nashitse ejo napfuye guhonyoza ikirenge ku butaka bw'Uburundi nza numva telefone tantine amakuru y'ukugwaye, ariko arico ndiko ndibaza konzi atamuryango dufise ino ugwajwe nande. Koze sivyo kuvuga, nafashe ubukumbi mvuye mu isoko fatwa n'umusonga impemu ziracika ndatubwenge nisanze ngaha ngwajwe n'umuntu nogereranya nk'umumarayika ari we yanzanye ngaha. Igitangaje n'ivyo vyose yasize ivyiwe vyose ku bwanje. Hewe ndumiwe, kumbe kw'isi abagira neza baracahari. Ahubwo ndakubaze Davi, amakuru ya Karine ko mutazananye? Ntumbwire ko mutarabonana. Bavuga ngo havuga ubezwe. Karine urazi ivyo yankoreye? Karine yarampevye, yirukeza aba Diaspora, yararonse mu Diaspora ndushikashi. Gusa ico nabonye co abakobwa ni bamwe, nawene nasanze ameze nk'abandi. Chuti yanje genda buke buke uri to